anyway nuko tubabwira ku makuru ya Adrienne Nahimana ubona yuko ku bantu batarosiba kwe rubambo giko tumvise ikiganiro igihe yitaba Imana twabwiye amateka yo kwisamiza Black FM muravyibuka ariko ku batarose amahirwe mu kano kanya imbere ko tuca tugaruka kwaza ku matiko yiwe yejo bimeze gute rubambo dufashe. Yes, nuko Biggie twarabigarutse ko kwareje kubivuga twabigarutse ko mu makuru yacu yaranzindwi yaheze aho twabwiye ati nyakwigendera Adrienne Nahimana yavutse kwigenekerezo ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itanu n'indwi ariko kandi bagenda bavuga ko yatanguye kugwaragurika mu 2018 aho yagaragaje ibimenyetso vy'ingwara y'igisukari mugabo kandi kundi ruhande ico bakwiye kumenya ka twumviza nuko yavuka muri Kabanga muri zone Kabanga ni muri commune ya Giheta neza neza mu gisaga mu gihugu hagati igitega ku mugwa mukuru wa politiki aho kandi yatanguye kumvikana muri ninde mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 twibutse kandi ko Adrienne Nahimana ari mu batanguranye n'igikino ninde tuzi canke tumenye kuva kera ntajye kivugiye cy'isazi ngahe zibiri z'ijoro gara saa 3 zitatu kugera sangapi 22h naravyibagiye waravyibagiye Chamarisa haninusu tatangwa 22h30 gushaka 22h 20h30 21h ou 20h30 gushika saa 1 aho muraharara kutavye igihugu rado cyaba mardi na dimanche kuwa Mungu mwijoro ku radio nuko rero yitavye Imana igenekezo rya 18 z'uku kwezi kwa mbere 2024 neza neza igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho kandi bagenda bavuga ko kuva itariki 15 z'ukwezi kwa mbere yoba yari muri koma acaheza rero acika itariki 18 nyuma y'imisi shika itatu. Biggie sinzi ko twogaruka ku itangazo Musitanteri yasohoye rivuga uko ibikorwa biteguwe byo kumushingurana iteka kwitangazo nawe atatubiza of course no bikano kandi isomera risome neza yavuze ati amaziko ya Adrienne Nahimana ati twagira tubamenyeshe umuhisi Adrienne Nahimana tuzomushingwana iteka kuri wa gatatu igerekezo ya 2024 tariki ndabitenda bicuriza igerekezo ya 2024 z'ukwezi kwa mbere 2024 gusezera bizoya kuri chapelle Murayi kuva igihe cy'isaha 2 nuvuga saa 2 zo mu gitondo inkuka ya misi rezo ya kuri paruwase Murayi nyene igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo nyene nubazo bagiye cy'isaha zo mu gitondo kumusezera amagene mu nkuka ya misa igihe cy'isaha 4 z'igitondo amaziko zo mwitongo y'abitavye Imana bogaho nyine Murayi umva byo nyine Murayi ati rero musane wa commune Giheta arabamenyesha arabakengurukiye abo bose bariko baritanga kugira ubwo rubanza ruzogende neza Imana ibahezagire vuga amen. Amen cyane dushimire kandi musitanteri wa commune ya Gitega commune Giheta kubwitange budasanzwe burya nivyo twari ko turavuga mu kanya urinze ubona ibintu nk'ibi inzego ziko zirabija mu z'igihugu ni ikimenyetso ni value bariko baraba artiste ni value bariko bareka abantu yuko aba bantu nyabuntu uko biri kose barafise ikintu kidasanzwe bafasha society ibaza umuntu agukiza akagutwenza ataguhaye umuti n'ikintu kidasanzwe hariho abantu bakirira mu gutwenga kandi ikindi naco ni ibintu bariko baritwaramwo neza kandi barigisha ugiye no kuraba hajya anye urinze ubona abantu bose generation zose zishobora guhuriza ko abana batoya abakuze abasaza kuko Adrienne yarakuze cyane afite imyaka 67 yarakuze rero wabona ko generation zose yagerageje kwegeranya ibintu bose byo banezereza ni kuri twongere dushimire nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza Evariste Ndayishimiye vraiment yakoze ikintu kidasanzwe byiza gose kubona ashobora kuba reconnaître akabona yuko hariho umukinyi nyabuna agahoza n'umuryango wasize tubibutse kandi agahoza n'igihugu muri rusangi twibutse ko Adrienne Nahimana afise n'umuhungu akina asanzwe ari karakina kandi nawe n'umukomedian
abikora neza by the way. Rero ni ikintu ciza, ni ikintu rero dusabe abantu bose bariko baradukurikirana kuri Black FM na cane abakunzi b'ikiganiro The Star System. N'umustar vraiment yarabanezereje imitima ya benshi. Turabasavye mugende mu supporting n'umuryango asize, kandi twibukanye yuko Adrienne mu rukundo rwiwe suguno munsi kuva kigwaye. Je ndibuka ko hari haheze nk'imyaka, hariho nk'aka video nabonye karimwo Rubambo, ndavuga ati hariho video twakinishije ngaha urumva kera cyane hace nk'imyaka 3-4. rero urabona ko urukundo bamuha atari ubw'ubu nyene, kujya mwabandanije mumushigikira n'ubu yashengeye, n'ubu yagiye kunezerwa kuko ijuru yararikoreye vraiment, kuko nankeka ahagiye ni heza cyane. Ugiye kubireba yari umuvyeyi yabana neza n'abantu, kanatsinda twagiye turibonera mu bantu bagiye baragenda kumufasha ahagwariye, amasosiyasiyo yikorera abikorera ivyabo, amasosiyasiyo y'abakenyezi muri rusange, amaliga agenda atandukanye yo mu gihugu y'abakenyezi bagiye baragaragara, bagiye kumufasha batwaye udukemanyo tugiye dutandukanye, yaba ivyambagwa, ibifungurwa, ivyo banywa canke ivyo bafungura. Twagiye turababona bagenda bamugaruka ko anashaka, twabivuze na Black TV ariyo kandi havuye ivyara Black FM yarigeze kugenda kumugarukirako. Aho kandi ugiye kura muri rusangi uyu muvyeyi nta munsi numwe yigeze agaragara mu maso y'umuntu yijiriwe naho yabagwaye. Yaba ari wa muntu yari yaranja ku buryo atuma batwengera canka batera aga story gatoya hama mugasubira mutwaye akantu kiwe. Yarazi kwibrandinga cyane, tibutse kandi ko uyu mukenyezi arinza ava mu mubiri ata Instagram afise, ata Facebook afise. Mugabo uno munsi ni camamare amajwi amwamwe yiwe yakoresha mu mamedia, aba DJ benshi barayakoresha uribuka kakandi ngo nsomya nanje n'utundi twari dutandukanye turagomba kumasamiriza uri dawe voilà none wewe iryo feke ry'umutama mucamwe mwibuka abastar muri comedy nga mu Burundi nkaba Defense Comedian bagiye bakoresha amajwi we kugira ngo baryoshe batwenze abariko barumviriza ibintu bagiye kwerekana, kandi muri makumva baracishije n'amahera. Ni ikintu kidasanzwe cy'ukuru yabaye kirumara mu gihugu, kirumara mu gihugu. Vraiment so much respect kuri uno muvyeyi. No kasasa ariko kandi wabwiye abifuza kuja kumusapotinga uyu munsi nyene amabisi arahari, mugendera kuri Kotebu hama mushaka kudugana n'abandi bagiye ku maziko. Iyo ku munsi wejwe cy'isaha 2 zo mu gitondo niho amaziko yiwe azotangwa neza neza, ubwo urubanza rwiwe ko bizohera hari nyene kuri ku bitaro vy'Imurayi, aho azotangwa ku musezeraho nyene. Rezo bisi zirahari ariko sizagusa mugende mwiteguye, tenez-vous bien. Nebombe mu mabisi bacaba ngo bagiye mu bisi zagusa, bazakuriha gusa n'amahera sazo hagiye yaburiha handi. Gusa ni byiza ko bafatanya urugendo abagiye ahantu hamwe. Hari n'igihe uwa bisi mushaka kubimusigurira nawe ugasanga ari n'umufana wiwe akabajana akabarindira hama kabamanukana biheze. Niko bimeze. Naho kwa sana rero tuva kwa nyakwigendera ndavuga Adrienne Nahimana, tubandaniza hehe kwa The Dream in Notes Music ndavuga Mark Mero. Ndavuga ngiye ku makuru badusabye ya Rinoji, abona kwa